amaze kuza twese ubu tunyama twimereye uko isenge uyisanga mu gikoni kaga kabutura muri dushi aba mu kuryama twese turatwimereye kubera amahoro amashimezi kuri nyene cyubahiro yewe kubera amahoro ndashobora kurima imbura atagoba afise abashene oye jena bifise ubwoba ko ntazorongora ndavuga ati umwana noyikura he narabankamira mitwa ati none gashanzoshikahe ariko paeze tumaze gukorana uyu mugambi ubu ndamurarana usinteba nari mu bantu bari bakenye Yesu we hewe naratinga mu mihana jewe ubugari babucumbye navuga ati burya ngenda ndabukase mama sha mutama maze kuhagera inunduruka ku mutwe tuba dushize hasi amashishi yaya jana nigeze gutinga mu muhana ndindiye ko bajya ce ntaha nabo barindiriye ko ngenda bage mama sha yo paje oya mama sha hewe ico gihe navuga ati burya mutsima genda ndabukoze zabona umwana araje mama samata kuze ngwarura imboga yahejeje gucura uwo mwana yakubiswe ikofa aca kwari igikebo twese turashobora kugaruka twasabajane twese mufashe ku mashini tumukomera amashi ubugira kandi wongera amashi yo mutareka reka wewe reka mutamba reka twebwe nitwe tuzi aho twavuye nagomba nabatera inkuru sinteba nari mu bantu bari bakenye Yesu we hewe naratinga mu mihana jewe ubugari babucumbye navuga ati burya ngenda ndabukase mama sha mutama maze kuhagera inunduruka ku mutwe tuba dushize hasi amashishi yaya jana nigeze gutinga mu muhana ndindiye ko bajya ce ntaha nabo barindiriye ko ngenda bage mama sha yo paje oya mama sha hewe ico gihe navuga ati burya mutsima genda ndabukoze
nzambona umwana araje, mama sangwata kuze ngwarura imboga yahejeje gucuma. Uwo mwana yakubiswe ikofa aca kwari igikebo, kwari yaramenye sokre ndavuga tubungenda ndamukazuye. Nzambona baramuzanye wa mumere, nzambona agiye gutora amazi yo gukaraba, aca arakarabisha abantu. Ageze kuri jewe ataja kuyamena hanze ngo aracafuye nako. Erega ndatinga ko bayazana swata. Ubugira kabiri yinjiye ndarorera mu bita swata, taravuga ati reka ngenda ndabugazuyeko. Erega naciye ngenda hanze gukaraba, yikasinure ya kabiri nzanumva ngo muri ukubugari bw'umwana baca bagucamwo kubiri, babika igipande. Nyitamiriye ya gatatu nzanumva ngo muri gukimbwa ngo ntirarya baca bagutwara bwose. Ariko nagomba ndababwire paeje imaze kuza, abajere twaciye dutera imbere, dukira inzara, dukira agasuzuguro. Abajere oye! Ubu jewe nta kintu Tama yaratwigishije, yaratureze. Ubu nta mujene atagendana inoti ya 10. Umujene umuntu naho yo mama yarayagusa nayo no shaka mumemura. Oya, ana gutwara shaka mu yanyo mama yarabasura. Cyane mujene entrepreneur. Para kimaze kuza yaciye yujuza imifuko yacu. Uyu mutama yaje kuvugira ijambo. Muta yaje uruhukira. Isi ya Kanovera yakwemereye ibiro 30 by'ibiraya. Ibiro 30 by'ibiraya kuko ibiraya societe isi ya Kanovera irima biba birimo n'amavuta. Ushira ngakundi gusuka cugoto. Naro ikindi kintu shimba mutaba maze kuhagera, abantu b'abagabo bose bari bafise ingovu mene ngaha. Kubera ko muzi impamvu abagabo bose bambara ipantaro nka 10. Kuko bavuga ati mu kurya njyama nambara ipantaro nyinshi kugira ngo ruputse ceca mwidirisha. Ariko amahoro amaze kuza twese ubu turyama twimereye yuko isenge uyisanga mu gikoni, kaga kabutura muri dushi. Aba mu kuryama twese turatwimereye kubera amahoro. Amashimezi kuri nyene cyubahiro yewe, kubera amahoro ndashobora kurima imbura atago bafise. Abashene oye, jena bifise ubwoba ko ntazorongora. Ndavuga ati umwana noyikura he, narabankamira mitwa ati none gashanzoshikahe. Ariko paeje tumaze gukorana uyu mugambi ubu ndamurarana. Nakana kambere ngaha, akakabiri ngaha, akindwi hariya, akumunani mu marambizo. Reka rero ndabashimire nyene cyubahiro ni mu bajene bakozweko n'umugambi wa paeje. Ndaja gukora ndikenura, ubu ndiko ndiruka ku buryo umuriyaridi utofuka. Mukomera amashyi menshi.